kugira ngo mumenye igihugu cyanyu rifoko menya ingere cyari kimeze. Burundi bwari bufise amahinguriro, ihinguriro ry'icuma, twaracura amasuka, imihoro, imipanga, amacumu, imiheto, ingangura, twarabona ikintu cyose igikoresho dukeneye tugaca tugikora. Nkora niyumvira ubwenge abarundi bari bafise bwa ubwenge buhambaye, kwiyumvira ko uzobaza isekuru, ukavuga uti isekuru kugira uyibaza utegereza kuba ufise icuma citwa ikirimyo, ugaca ugicura uzi yuko uzogenda kwicira igiti ukima uri kurondera ingene uzogira ihinguriro rya minoteri. Igisekuru ni minoteri, urusyo ni minoteri. Heko muza murarondera hantu, iyo mbere kwiyumvira ingene uzoronka isekuru ya minoteri, ubwo bwenge murabwumva ari kwiyumvira yuko uzokwenga impeke, amasaka, ukayafata ukayinika ukayasa ukenga, ukumva yuko niwatara hazovamo inzoka impeke. Ntiyari paraseri none kumva yuko igitoki niwagana kizovamwo umutobe, uwo mutobe ushizemwo umwambiro hakazovamwo urwagwa. Ivyo twavyumvira ata munyamahanga arongera mu Burundi. Mukazobona ikintu citwa mu Kirundi izina, uzomenye ko ico kintu arakame ku Burundi. Nitwatuvuga icuma nuko cishwe izina n'umurundi uva cari kiriho ata munyamahanga arazi. Jewe ni spesialiste mu kubaka chemin de fer. Nyamu tunakubaje ngaragirai. Hauko yako kufanya. Ngoyaje babaye expertise wakati cyane bano waka amasaka de fer mu Faransa umurundi. Nyamu kashaho kufanya. Kandi hata mu Burundi washize genda kumushikira baje ajejwe iyo aprosa hajya kugira hajya kukunda. Baravuga yarageze kwa Burundi yamubwiye ati ngoli kuno umuzoza mwamba sadesire mu Faransa wacu bize nono so Burundi mugabo nibacaye bavuga mu Burundi urabona igihugu kigatera imbere kuri bafise chemin de fer nibarisaba mugabo yumvire dufise abize aha muri mwebwe harimo abize ivy'amahinguriro sivyo ana bakora mu yandi mahinguriro hanze. Dufise abize geology mugabo ntidushobora kumva ko twoshobora kugira ihinguriro ry'icuma, ntibishoboka. Kubera iki? Ryavu nababwiye ryavu nakuraho uburima bwagiye gusuma, twarabaye formate ndabivuge neza, baradufuta mu mutwe duca tubura iyo tuja niyo tuva, duca tumera uku. Uwadufuse umutwe nawe atavuga ati akira shanze ndakugaburira duke nta ngorane. Ucufudika rero nyagufudika kuko nta kintu kiryoshe kukurya utarusha. Pero mu Burundi ko uyina ni ku gicucu. Oyeso yasete museno ni komeze umazi. Ariko birusaba boro. Birusaba bize amayezi. Nida akayirisika. Asavye nuko noza kugurira yindwi yahariwe abimukira b'abarundi. None rero
ibyavuzwe ndumva ko bihimbaye kandi ibiganiro bizoryoha none fasha akaryo kugira ngo nanjye ndavyemereye yuko bigiye kuba ndavyuguruye rero Burundi n'igihugu casigaye inyuma cyane gitegerezwa kuduga rero kugira ngo gitere imbere twebwe turafise amahirwe ega naho warasigaye inyuma wewe mu kugenda urabona imitego abandi baguyemwo ukazurayizibukira bica bituma rero wewe ugenda neza nico gituma nawe ndiko ndavuga nti Uburundi n'igihugu gishobora gutera imbere kurusha ibihugu byose biteye imbere kuko twe turabona iyo tuja hariho abandi bamaze gushika twebwe mugabo turabona iyo tukiriko turaja ku buryo dushobora kuzoca tubaruta ko ubuhinga tugirako tuzoza dufise umushinge mwiza twarasigaye inyuma yego n'ivyo mugabo ukugwa si kubi guherayo niko kubi icyo gituma muri ibi bihe turimwo ari ibihe byo kuza turahanurana kugira ngo igihugu cyacu tukivyure koko mwebwe aje muva hanze muramaze kubona ibihugu mubamo natwe turatembera cyane mukaza muratubwira mbenagira mbanze nkengurukire abarundi babimukira bamaduha amakuru y'iyo barigene hameze kugira ngo badutere intege nasanze si twebwe banyuma none ntawe nagiye bakavuga ngo bantumiye tukaja muri resitora duhejeje gufungura akabari je ndiha kandi natuza nawe baratuza abo baratuza bagutumira akabari buriha nabo gutumira bafise urukundo gashaha urumva twifuje cyane yuko twosangira dusangira nawe ukagenda rero waguye umunwa ngo mugiye gusangira agiye kurya kwawe agira rero ndakenguruka ko muhora muza muratubwira amakuru iyo mubaye ubuhinga ngurukanabumenyi ni bwiza hanyuma kandi nkenguruke yuko hari n'abatahora bitaba mwene ibiganiro ubu basigaye bavyitaba ndabona nk'umusaseredoti ngaha rega turafise abasaseredoti abihebeye Imana bari hanze benshi nabo nyene n'abimukira kuko iyo bari hariya barafise n'abico basuma bakazana mu Burundi kugira rutere imbere ndabakengurukiye rero birahimbaye cyane iyo abenegihugu banezererwa igihugu cyabo birahimbaye cyane aha muri mwebwe hariho abagiye bahunze igihugu bakigenda ntibagiye bafise umutima mwiza bashitseho nta kindi bakora atari ukukivuma no kugituka mugabo mu nyuma igihugu kimaze gutoha baca barihindukiza barivyukiranya bati Uburundi igihugu cyacu ciza abo ndabakengurukira cyane hariho none sivyo hari mu nzira ariko igihugu cyayo yapfuyemo neza nivyumvikana cyenda vyumva urinze ugihunga natwe twasigaye ngaha ntitwari bwigere tuvuga ijambo ngo Burundi igihugu cyacu ciza twari dufise intono n'akabondi muri mwebwe kandi hariho bagiye gusoma ubwenge abagiye gusoma ubwenge hariho n'abandi hariho abagiye gusoma ubwenge bakibaherayo hariho abantu bahora baja gupagasa bagaca bagumayo ntibaze bagaruke ugasanga carongora uwundi mugore iyo yagiye gupagasa ntagaruke hari n'abandi bagiye gupagasa muri ubwoko bwinshi hari abagiye gupagasa hari n'abandi bagiye mu mugambi wo kuja gutukisha igihugu
atari umuhumbu mu mugambi wo kuja gutukisha igihugu bariho kandi n'ubu barabandanya bakora mwene ivyo bibi mugabo abo hariho umugani mpora ndabacirira barazobaza umwana yavumye umuvyeyi ingene vyamugendeye umwana avumye umuvyeyi uwo muvumo urashobora kumukurikira gushika ku ruvyaro rwa kane umwana avumye umuvyeyi yamuvyara uvumye igihugu cakuvyara hajya wabona winumiye ko Imana atakirakora mugabo umunsi umwe uzovyishura ariko umuntu azovuma igihugu ciwe muribuka muri Bibiliya umwana yararaje se akamaramaza ngo yaborerwa ari gusa umuhungu wa Nowa yabonye se wewe yanyoye araborerwa aca kora impuzu amubonye ari gusa aja guhamagara abandi bavukana ngo murabe ca dawe caborewe ngo kiri gusa bene wabo bati ibara riraguye baca bagenda bafise umutamana bagendesha umugongo baramuvuga aho yikanguriye yaciye avuma uwo muhungu wiwe uca umuryango w'ibivume abama wambaye barabanza ce witwa umuryango w'ibivume ntagire rero burya ubufyina kuryamwongeje igihugu Imana yaguhaye ikakikugabira ugaca ukivuma ibara riguye rero mwese iciza gihari ni uko abarundi bari hanze basubiye kwibuka igihugu cyabo uno munsi muje gukorana kugira ngo muhanahane ivyiyumviro ku ngene mwoshobora namwe gutera agacumu k'ubumwe kugira ngo igihugu gitere imbere narashimye cyane iki kivugo mwatoye kugenderako muri iyi ndwi icyumviro cyiza cyane ngo turi kumwe n'indongozi ngo abarundi dukorera mu mahanga turi kumwe n'indongozi z'igihugu cyacu tugire urunani rw'intamenwa duteze imbere igihugu cyatwibarutse iki kivugo ni cyiza cyane turi kumwe n'indongozi uwo byumva yo kumva umenga biroroshe bavuze bati turi kumwe n'indongozi burya ikintu cishe iki gihugu cyacu nubwo kubura urunani hagati y'abenegihugu n'indongozi iyo atarunani ruhari hagati y'abenegihugu n'indongozi abenegihugu baca baba nk'ingabo zitagira umutware ingabo zitagira umutware nazo bazita wiki ndavuga mwene utwo kugira ngo hariho urwaruka ngaho rwavukiye hanze ikirundi bazi gikeyi bazoramenya utugari impehesa impehe ingabo zitagira umutware zitwa impehesa naho uzo muri kigatanya umenye ko atandongozi iri imbere yawe uri twatsi turumba ubwo nyine twaba duhetse impehe zigurukanwa n'umuyaga gutya uraguruka ava buca baza muti none umukuru w'igihugu nawe umutware wiwe ninde none aca w'impehe mwibwiriza shingiro ry'Uburundi ndetse n'ingingo ngenderwako yo mu bihugu byose abenegihugu nibo shingiro ry'ubutegetsi bwose bw'igihugu umukuru w'igihugu rero ba bose ni mwebwe bose waje ni mwebwe kera mugabo
hakiri intwaro z'igikenye bavuga ngo abakuru twaba tubita ngo babwana kutunyara kubera cari kimoko ubwabo byarahindutse umukuru w'igihugu asigara umuntu nk'abandi. Hanyuma uretse n'ivyo rero hariho Imana yaduhaye Burundi itugaba twese. Umukuru w'igihugu ni intumwa mu bantu bayo. Ubwami bwashinzwe n'Imana, ubwami kw'isi bwashinzwe n'Imana. Murabizi yuko n'igihe Imana yari kirema umugabo n'umugore, umugabo niwe yabaye umutwe mu muryango. Ubutegetsi rero Imana yabushizeho kuva kera, nico gituma usanga usomye nk'igitabo cy'ijambo ry'Imana uzobona ivyo umutegetsi ajejwe imbere yabo arongoye. Ajejwe kwerekana ingingo n'amategeko n'ibikorwa abenegihugu bokora, kuko igihugu ntigishobora kubaho abantu badakora. Muri kumwe rero n'indongozi, iciza muca mugira imbono. Mufise indongozi gito ntimugira niyo muja arabazimiza, ariko iyo muri kumwe n'indongozi muragira iyo muja. Muri kumwe n'indongozi niyo bungira ubumwe, kuko niho musenyera ku mugozi umwe. Ata ndongozi hari, umwe afatira ibarabara, uwundi agafatira, uwundi agafatira iri, mugonganye nta n'ubabaguranye, muragongana kuko umuntu wese arikunda, nta n'umwe atikunda, ashaka ko ari waca imbere, ari wabirongo bwa mbere, arimenya. Hatabonetse indongozi rero, ikintu citwa gusenyera ku mugozi umwe ntigikunda. Gusenyera ku mugozi umwe murabitegera, umwe araja gusenya, uwundi agasenya, arose ugwombokwe agaca azana ku mugozi kugira ngo batahane umuganda wiwe. Umuganda wiwe wo gukora iki? Wo gucanira inkono ihiye mukayisangira. Kandi burya abantu ntibarigira bavyumvira ati gusenyera ku mugozi umwe. Umwenegihugu wese arafise ivyo ajejwe gukora, agenda agakora, uwundi agakora ibi, uwundi agakora ibi, uwundi agakora ibi, vyose bigaca biba amagiriranire kuri twese. Iyo wewe wateye imbere urimbura ugashobora. Mwarimu ariko arigisha abana, atashe aza kurya, ataha amajahe, ataha mu nzu yubatswe nande? Umufundi. Umurimyi nawe ariko ararima ivyo mwarimu aza kurya na muganga aza kurya. Mugabo umurimyi nawe umwarimu ariko amwigishiriza umwana, umurimyi aragwara akaja kwivuza. Murumva bose uza gusanga igihugu cyabaye igihugu kimwe, twese dusenyera ku mugozi umwe. Hagize umuntu atariko arakora aba ariko arya imitsi abandi. Indongozi rero niwe muhuza bikorwa vyabo bose bariko barakora. Urumva rero mutagira indongozi nimushobora kubona iyo muja murasanzara, mugasanga nta na kimwe mwakoze kuko inguvu zasanzaye. Ivyo ndabivuga je ndakunda kuraba utuntu. Jewe ndamaze kumara nk'indwi ndiko ndaba inyifato y'uburima. Uburima sinzi ko mwese mubuzi, ni ubwoko bw'ibimonyi, ni ubwoko bwa formi. Uburima je nabwihweje neza, buraja hamwe bukagira umugambi, tuzorya iki, tuzosumira he, tuzosumira he. Mu gatondo ka kare hariho uburima nka butanu buzinduka, bukagenda gutembera buraba amasumo iyari. Bubonye ahari amasumo ntibushobora kugenda busumye, burahejeje kuhabona buca butaha, kuja kubwira shefu twabonye amasomero. Muri ubwo bwagiye ari butanu, butatu burinjira, bubiri bukaguma hajya ku mwobo hejuru, bucungera kugira ngo nibasohoka
abagiye gusoma ntibasange umwasi yabateze abisikati umutekano. Hanyuma busohotse bumwe bwagenda kudorira hahandi nibwo buca imbere, buca imbere bukagenda bugashika hamwe hari amasuku. Naburavye cyane burya muzosanga uburima akari imbere katikoreye buvuye gusoma muze muraba nikaba kikoreye nuva burya bujejwe kuguma idoriya. Rero naragize umwimenyerezo ubwa mbere ncafata buvuye gusoma bwagiye ncafata ipfu ryaho bwaciye ndaritwara ndarikuraho neza bushitseho gace uburyo buke gace bubura bubutse bwose uzawumva induru bugaca busanzara buca butaye ibyo byari bufise bugaca busanzara. Hanyuma burya bwasanzaye hariho agatangura gutora yanzira atari hahandi yanzira uzubona bwose bumaze gutora inzira hajya busanzaye babiko bararondera yanzira itaha buca bugaruka bugaca butora ya miswa bugaca bubandanya urugendo. Nabigize bwagiye bugarutse hanyuma nongera ndabigira bwa bundi buvuye nabwo kudoriya naho ndakuraho ivu buca buraburiyo buke. Vyerekana iki? Tugiye gide ushaka rero kwica ihanga wica umugide ugafuta inzira bari barimo. Je murambwira abarundi iyo Uburundi budahura n'ivyago bwaciye ibyago byo guhura n'ukorona nibaza ko Uburundi babugeze. Uburundi buba ari igihugu rutura twarakatitse turabura iyo tuja. Uburundi ubwa mbere bwari bufise amahinguriro ivyo sinobeshe sibeshe erega kugira ngo mumenye igihugu cyanyu rifo kumenya ingere cyari kimeze. Uburundi bwari bufise amahinguriro, ihinguriro ry'icuma twaracura amasuka, imihoro, imipanga, amacumu, imiheto, ingangura, twarabona ikintu cyose igikoresho dukeneye tugaca tugikora. Nkora niyumvira ubwenge abarundi bari bafise bwa bwenge buhambaye, kwiyumvira ko uzobaza isekuru ukavuga uti isekuru kugira uyibaza utegereza kuba ufise icuma citwa ikirimyo, ugaca ugicura uzi yuko uzogenda kwicira igiti ukimba uri kurondera ingene uzogira ihinguriro rya minoteri. Igisekuru ni minoteri, urusyo ni minoteri. Hego muza murarondera hano iyo mbere kwiyumvira ingene uzoronka isekuru ya minoteri ubwo bwenge murabwumva ari kwiyumvira yuko uzokwenga impeke amasaka ukayafata ukayinika ukayasa ukenda ukumva yuko ni watara hazovamo inzoga impeke yari paraseri none kumva yuko igitoki ni wagana kizovamwo umutobe, uwo mutobe ushizemwo umwambiro hakazovamwo gwako. Ivyo twavyumvira atamunyamahanga arangera mu Burundi. Mukazobona ikintu citwa mu Kirundi izina uzomenye ko ico kintu arakame ku Burundi. Nitwa tuvuga icuma nuko cishwe izina n'umurundi uva cyari kiriho atamunyamahanga arazi. Nitwa tuvuga ingangura mu Kirundi nuko ingangura yabaho atarundi rurimi ruraza mu Burundi. Tuvuze umujumbu vyerekana ko umujumbu wari uri mu Burundi. Tuvuze izahabu vyerekana ko izahabu yari mu Burundi. Twari dufise amahinguriro, twari dufise ubutegetsi butunganije neza kuva ku mwami gushika, biranatangaje cyane, kuva ku mwami icyariho cy'umwami bakamanuka igisoda
kumenya ko igihugu kigira umutekano tubagira igisoda. Uravye koperative mwaza kavuye mu mahanga, nukubera twanka kubivuga mu kirundi nyacu. None ikibiri ni iki? Ikibiri si koperative. Mu Burundi barakubwira ati nyamwigenda ko ntarimira impeshi, koperative agricole, urunani. Nuvuga ubu ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu byagitunganijwe. Mu Burundi nta numwe yiyubakana inzu baci batonda bose, ariko ku karandara n'ubu turacagafise mu Burundi. Yago ni bakero yubakana inzu, kuvuga itagoye kubaka kuko utambwiye wakira umufuko w'isima bakaguha umukozi. Ako n'akaranga twagumanye. Uburundi rero je muraniyumvira iyo ujya mu rindi twari ko tubandana, nimumbwire tuba tugeze. Shaka murabe ubu nyene je murandaba ingene twari turi mu 2005. Raba umutahe twatanguranye mu 2005, mwese abari hanze mwari mu gituko Burundi, sivyo? Ndiko ndabeshya. Mu 2005 Burundi mwarabutuka gose. Ni muraba umutahe twatanguranye camura mu Burundi bw'uno munsi. Uyu murindi iyo twawutangura dushake tuvuge twikuke mu 1965, ntidusubire kuvuga irijyane tugaca tuvuga amahoro tukigira tuba tugeze amajahe. None ko dufise byose mwe mu bahanzi je ntagire uwumbarira ati narabonye ikintu bafise cyabateje imbere iyo mu gihugu ndimwo twebwe mu Burundi tutagira kintu tutagira. Abateye imbere bafise ni giki ubutare. Muvuze ko utagira ubutare. Hari umuntu yigeze kubwira ngo tugiye kuzosaba ibihugu bigenzi ngo tugende kwiyimbira ubutare. Uja kwimba ubutare wowe ubwo ufise kutarabwira ubutare. Kubona gushika uno munsi twari dufise ihinguriro ricura icuma, mu uno munsi bikaba vyaratunaniye gucura n'uruhinga. Kandi abakera bo barafata ubutare, iyumvira baramenya ko ubushuhije bushuha ugashonga, hanyuma ukabuhonda ukabuteranya neza, ubuhonze ugaheza. Murabona hakurya ngo winyundira kura nisumba iyayujuje. Ibuye ry'icuriro ukamenya yuko uzohonda n'inyundo ugatanga iforoma y'ikintu wifuza gukora. Twari dufise ingure ry'icuma, mbwira ingene uno munsi none ico cuma cace kinyegeza, cace gihungira. Ejo twari kumwe n'umuntu acambwira yuko sikure cyane na hirya mu Giheta, ngo sekuru wiwe nyahantu nagacimbiri kitwa ku Gatare, ikwa Gatare. Hanyuma sekuru wiwe yariko arabibwira ngo yamubwiye umunsi umwe ati tori ribuye, aturumvira izigene riremereye, atego ati rishire ngaho hanze nzokubwira ikizoba hirya y'ejo. Imvura irarinyagiye. Hanyuma acamubwira ati geruzanire ryawe, ati ivyo biri kubona ari biki? Ati ni ngese, ati ribuye niryo twara ducuramo kera. Mugati yumvire dufise abize, aha muri mwebwe harimo abize ivy'amahinguriro, sivyo? Ana bakora mu yandi mahinguriro hanze. Dufise abize geology, mugabo ntidushobora kumva ko twoshobora kugira ihinguriro ry'icuma. Ntibishoboka. Kubera iki? Ryavu nababwiye ryavu nakuraho uburima bwagiye gusuma. Twarabaye formate, ndabivuge neza. Baradufuta mu mutwe, duca tubura iyo tuja niyo tuva.
duca tumera uku uwadufuse mu mutwe nawe acavuga ati akira shanze ndakugaburira duke nta ngorane uca ufudika rero nyagufudika kuko nta kintu kiryoshe kukurya utarusha nta kintu kiryoshe kukurya utarusha ngo ivyagusa bitera mwumvise icyo ari cyo formatage murazi gukoresha amashini cyangwa telefone zanyu iyo wayiforomase urasubira kubona n'abagenzi bawe none twaciye dufata inzira y'uwundi asubiye kuduteramwo uwundi muzirikanye ni uvuga twarafuditse turabura iyo tuja n'iyo tuva none uforomase telefone ntucukuramwo abantu bose bari muri memoire usubira kuba telefone ahehe none wumva musubira gukundana kuko umuntu mutavugana ntimukundana nakwa hehe ndabaha akarorero mwebwe muraba nko hanze n'abandi baraba mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura nk'ubu uwo muvukana aba mu Kamenge nawe ukaba mu Kanyosha kandi mwese mwifise murafise imiduga murafise n'amahera muba mu nzu nziza zayo ugwaza umwana mw'ijoro dufate ko wewe tugira umuduga muga mwene wanyu arafise umuduga ugwaje umwana mw'ijoro utabaje baza guhamagara mwene wanyu aba mu Kamenge uba mu Kanyosha urondera umwe mu bantu niwe uhamagara ubwa mbere fasha tujane umwana wanje aragwaye fasha urabe ko wonteza umuduga tugende tumujane kwa muganga aca guteza umuduga ushitse mu bitaro hamwe bahejeje gupima umwana bamuryamitse neza ariko bamuha imiti ugaca utangura kwiyumvira ngo birashaka ngo grafre aramenya ko ngwaje umvise muravuka wamwiragiye kuko nta contact mugifitaniye mu Burundi rero twaciye dusanzara gushika mu Burundi adasubira kumenya ko Murundi ari mwene wabo twaciye twibagirana twese banyakuntunga bacaratubwira bati burya ntimuvukana ehujya n'umuhutu ehujya n'umututsi ehujya n'umutwa ntimuvukana kubera mu mutwe twari twamaze gupfa wego nivyo ntituvukana kandi tuzi ko umwami ari Sebarundi nawe uri Umurundi duca turibagira Uburundi turabwibagira duca tubona Umurundi mwene wacu nk'umunyamahanga duca rutangura kumwirukana mu gihugu ukiyumvira ko Uburundi bwahindutse ibuhutu ukiyumvira ko Uburundi bwahindutse ibututsi ukiyumvira ko Uburundi bwahindutse ibutwa ni munyamahanga uramwirukanye nawe ati unyirukana njyaye kwa hari wacu nawe uko nyene nuko twapfuye baje duca turibagira n'umwe yahora yitwa Sebarundi ntiyasubira kuba Sebarundi twese duca tuba intama zitagira umwungere Yesu yasanze abenegihugu ahantu bagandagaje arabaraba ikigongo kiramutwara ngo umenga n'intama zitagira umwungere twebwe natwe twateye igihe kuko nta ndongozi witwa Sebarundi ushobora kuvuga ngo bajya ntibarimo je mbwira shaka utware service ressources humaines muri ministère ukorera abahutu ukorera abatutsi ugaca wita ubwoko ntuze uri kuri service abarundi bose ugaca uvuga ngo je ndi umuhutu wumva uzokorera umututsi kandi hari wakwangishije n'umututsi uri umututsi hari wakwangishije n'umuhutu uzomukorera ariko une indongozi kuko ziva muri twebwe nyene abarundi twahejeje gufuta mu mutwe yuko utari umurundi ugaca uba indongozi utari umurundi mbwira ingene uzokunda umurundi mu gupfa rero twataye gupfa ku mutwe ku ndongozi ntihagire birambabaza iyo bambwiye ngo mu Burundi ngo abahutu n'abatutsi ngo ingorane ngo zo mu Burundi ngo nizo abahutu n'abatutsi negative ntabyo nzopfa nemeye
shaka wintere mu rushinge hamwe bitembera mu maraso ntavyo nzopfa nemeye yuko hari ingorane zigeze ziba hagati y'abahutu n'abatutsi. Wewe urashobora kumbwira ngo abahutu, mbwira umwami w'abahutu ninde, umwami w'abatutsi ninde? Umuntu yari kwitwa umwami w'abarundi yigize ngo jende umututsi agaca apanga kwica abahutu, uwundi ari umuhutu agaca apanga kwica abatutsi. Aho n'abahutu n'abatutsi basubiranyemo cyari indongozi ziyishe, si indongozi yishe none sifise igikenye. Oya none mbwira iyo ndongozi yitwaje inguvu yahawe n'abenegihugu igaca igenda ikagandagura muri ba barundi gatoramwo abigandagura, n'abahutu n'abatutsi basubiranyemo. Abantu ivyo ntavyo bashobora kumva kuko n'ubutegetsi ntibaramenya n'ivyo ari byo. Reka twebwe turavyigishanya, muramubona umwanya mara ndiko ndigisha hajya wibwira ko ari umwanya wo gute. Nuko namaze kubona abarundi ndabinjiramo ndababona abo bari indongozi ntizizi ko ziri hejuru ya byose, zitagira intara, zitagira ubwoko, zitagira umuryango. Ubaye indongozi sefini haya je nivuga ko mwanjanye mu gasho kuko mwaranyizoye muranguramo ncamuwa mwese. Ni indongozi zingahe mu muzirikanye wazo zizi ko ari za bose? Ni zingahe? Erega uvuye muri ba barundi bafise wa mutwe uribangira kuri ndongozi ugaca wita umuhutu, ukita umututsi, ukita umfuka mu kirundo, ukita sivyo. Uburongozi ndabivuga agacamba ndiko ndagomora abantu murasoshaka mu ngo mukarera mirambo kuraho mbere. Muri mwese mwarize umugani w'ikinyamasyo, murabona umugani w'ikinyamasyo. Ikinyamasyo ngo nicyo gikoko cyari kizi kuvuga ijambo bikomeye cyane mu nyoni zose zibaho ku isi, cyariyeroka. Hanyuma rero ega turi haziko turaca imigani. Umunsi umwe umwana w'inyoni ashima umugeni umwana w'inkuba, barashimana. Bashimanye umwana w'inyoni araza abwira umuvyeyi wayo ati jewe nagomwe uwo mbona twokubakana n'umukobwa w'inkuba, none nagomba uzuje kunsabira. Nyoni yavuga iti je novuga ijambo gute? Ibaza iyindi nyoni mubanya ati mugabo ni uzovuga ijambo ati kaje nta jambo noshobora kuvuga hariya ku nkuba, ati uko ategeza ko umuntu azi kuvuga neza. Hanyuma inyoni ziraje inama zavuga none ko ritegeza kuja gusabira uwo muhungu ninda azovuga ijambo. Niho rero zataze ati hariho igikoko kizi kuvuga kigiye gusaba buryo ugiye gusaba nabi kandi ntibaguha umugeni. Bivuze nabi ntibaguha umugeni barakwandikira. Nuko abakobwa bakamiwe bacamba ngo nimwanka ko ngenda ngo turijane barakwandikira. Hanyuma rero ziragenda zisaba ikinyamasyo, cyari ikinyamasyo rero kizi kuvuga, zisaba ikinyamasyo ko coja kuzivugira ijambo ryo gusaba umugeni hariya ku nkuba. Ikinyamasyo yabwira none kabasha ko inkuba iba hejuru mwe mukamufisa amababa yo gushikayo, jewe nta mababa afise nzomuruka gute? Ati nico kibazo gusa ufise. Ibiganiro urumva bigenda neza, ati twebwe amababa turayaguha kuko turayafise. Inyoni yose ikura ku ibaba ryayo igihubi ishira ku kinyamasyo, iyindi tora ishira ku kinyamasyo. Bahomeka ko zose inyoni zose zo ku isi ziraza zishirako amubi yazo, ikinyamasyo gica kiraronka amababa. Rero samababa rero kiti ngo dutegure urubanza tugende. Mwumvise ikinyamasyo kiraronsa amababa mugabo sayacu nayinyoni kubera gifise
amaba amubi y'inyoni zose gice kiba icami, kuko inyoni yose yazanye nico gifise ibibaba binini kurusha zose, kuko zose zazanye amubi giciye gikomera rero. Hanyuma gica kirazihenda rero, rero harageze ko ndabarya. Baza kumva ya ndongozi rero nababwira. None nepa mwibaza kavuka ahantu mu rutoki hitwa ku Musama, nambaye ikamba mbiri utwa dusandare natwambaye igenda kuraganira ubwo mukomeza ishada mukuyebwo guhagarara imbere yanyu mukanyumviriza. Hariho umwana harimo abana babyawe n'abana b'abashikirangaje ngaha muri mwe babakuru, mugabo gaca kugara imbere nani wakuze neza wavutse neza. Ikinyamasyo rero kiramaze kwibona ko gihambaye, kuko inyoni zose zazihaye amabara. Ca kiravuga tumviriza rero ati burya hariho ibanga ryo mu muryango w'inkuba ingene bameze. Ati ku nkuba mugiye ku rubanza umwe wese agenda yatoye izina ry'ubuhizi. None rero inyoni yose nitora izina ry'ubuhizi igenda ifise. Inyoni ziti ivyo ntibigoye, imwe yose hari ica yita jokone, ikita bamenya kabisa, iyindi kiyitira izina, iyindi rizina. Hanyuma zahejeje ikinyabasyo ati nanje ngira ntwari izina rero, ati je nitwa Vutus. Je nitwa Vutus. Ati ngo rero tugende. Zose ziraguruka na cyakiye baso kiraguruka ndo hariya kunko. Kirababwira hari cyaca babwira irindi jambo. Hari ingene imanza zitungana. Batangura kuzimana chef de délégation. Ni wataba kuzimanwa, hanyuma abandi bakazimana inyuma. Bati ivyo n'ibisanzwe. Barashitse rero ikinyamasyo ni kigali gifisa mubi yose, mwami kabisa w'inyoni kiragenda imbere chef de délégation. Rero uza kuvuga ijambo so chef de délégation. Bazoraba nase umukobwa cayicara hariya. Yarode wuna avuga ijambo. Niwe shabashira ko mikro, niwe chef. Kugira umukuru nabene yuko bavuza. Ucugira imvuvu za bose. Nico gituma ubutegetsi bw'igihugu bakubwira ko abantu bashobora kunesha. Ni ukuvuga ubutegetsi bw'igihugu ni imvuvu z'abenegihugu bose. Wowe rero uyirahiye rero utahangwa amaingufu rero biranabagiye atacambira ntawukorako ndakomeye. Abenegihugu bashatse barakuramo twacu udufu twose baguha ugasanga uri leva kakari leva ko kumusarama. Ukamushaka kukomera komerera mu baguha ingufu ukazoja kubana. None rero ivyo no kuvuga avuga ati twariyenze indongozi umva kavuze ngo turi muri indongozi. Indongozi niyo wowe ukora kugira runani kandi kuki icyishe uburyo kagambira abantu jewe hari ikimba barambwira baba babibwira buri rugo turimo buri kwa byateye imbere wabize wagize ngo icapende nyinshi ngo bagize amashuri ngo barike uretse gutora bateye imbere bavuga bateye imbere bashize imbere inyigisho mu mashuri. Nanje muraza ikofisa bize benshi bataco bambariye. Pero mu Burundi ko wiga ni ku gicucu. Oyeso yasete musoro ni koma yeze umaziki. Ariko birusala koro. Birusala bize amayezi. Ni daraka yeze ka. Tena ngo mu na telefone ngambira jewe ni spécialiste kuba kashenero fre. Niyo kamu nyako tukakubaje yarangirai. Hauko yako kufanya. Ngoja ngoje babaye expertise wakati kwa waka
amasomero yose mu Bufaransa umurundi n'inyaruka cyangwa gufasha kandi yaraje mu Burundi washize genda kumushyikiranganje ajejwe inyubako rusange hajya muri hajya kukunda baravuga yaragiye kuba mu Burundi yamubwiye ati mwongere ukuntu uzoza murambaza nesire mu Bufaransa wacu biyize nono so Burundi mugabo nibacaye baravuga mu Burundi urabona igihugu kigatera imbere muri baba bafise chemin de fer bari sawa naho ntabaganga bafise hanze Sore baravuga mu Burundi urabona kagenda n'ubuganga bwabo bwateye inyuma kagenda yigisha n'amahayande umene gihugu aramigisha aragabunda kuva ku muvyeyi wawe gushika ku gihugu abakora yose akagihugu batanze kugira ngo wige mwarimu agahembwa uraja muri kaminuza ugiye kugira specialisation ucuherayo wabari bategereje na mwidero mw'ishuri ko bize ivyo mwize Eso kuvuga ibizali banatera abaengineer itwabisi siasa sans siasa est-ce que vous avez l'âme vous avez l'âme vous avez étudié vous avez l'âme vous avez la conscience vous avez la conscience est-ce que vous avez étudié cette science que vous avez étudiée de quoi ça sert Siasa sans conscience, narize mugabo avec les formatage. Ngisi bakatiriye. Umuntu ukora amashuri. So yachura yasohoka kugaza n'ikindi. So yachura ikiyatino kugaza se kugaza